nyakubahwa bakozi mwese mu cubahiro umwe wese Imana yamuhaye twekora mucyane tugira amahoro ubumwe ubutungane iterambere no kurwiza umwimbu mu gihugu cacu c'u Burundi. Nagomba nse gukengurukira cane gose nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we yashimye yuko arije nomugira mu kibanza co kugira ngo duhimbaze hamwe umunsi mpuzamakungu w'akazi n'abakozi, maze musube mufashe tumukomere amashi menshi cane gose. Mu nkuru kandi musube nkengurukire cane kandi nkeza umukuru w'igisagara ca Bujumbura hamwe n'urongo ishirahamwe ry'abakoresha AEB hamwe n'uwaje serukira ishirahamwe ry'amasendika Kosibu, eka nongeye nkeze ndongozi zose zagiye mu maprovince y'igihugu cacu c'u Burundi kugira ngo bifatikanye n'abenegihugu kuri uno munsi mukuru w'ikigihugu kwigina akazi n'abakozi mu gihugu cacu c'u Burundi. Ijambo rero nje gushikiriza nibaza ko nobanza gusubira kuramutsa mwebwe mwese mwaje mwitaba bino bikorwa vy'uno munsi, eka na mwebwe mwaje muserukira ibihugu vyanyu igihugu cacu c'u Burundi bashobora kuba bari ngaha, mwese ndababwiye nti nimugire amahoro ibikorwa iterambere. Bavukanyi namwe barundikazi bakozi bakoresha, ijambo ryo kugarukiramo kandi mu gushimangira cane cane iryo nyene icubahiro yarayashikirije kuri uno munsi mukuru wo kwigina umunsi mukuru w'akazi n'abakozi, kanatsinda iryo nyamukuru ibisigaye navyo vyashikirijwe mu waserukiye abakozi Kosibu hamwe n'abaserukiye abakoresha AEB, twabifashe nka nkama, kanatsinda ibibazo bashikirije ivyinshi vyari bisanzwe bizwi mu rwego nshingwabikorwa rwa leta rurongowe na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Maze rero ivyo ibibazo bikaba vyafashwe nka nkama, bigaheza bikazoja biratora inyishu biciye mu kuganira no mu gutora inyishu zibereye turavye inyungu z'uyu n'uwundi, ariko cane cane turaba iterambere ryacu ry'igihugu cacu c'u Burundi. Imana mushobora vyose nawe nyene ubutungane n'ishemezwe yoyo yaduteye iteka tugashika kuri uno munsi, hanyuma kandi twibuke ko kuri uno munsi w'iteka imwe ya rusama hasi ngaha mu Burundi gusa, twifatikanya n'ibindi bihugu vyose vyo kw'isi kugira ngo duhimbaze uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Iki ni kiringo c'uko abakozi n'abakoresha baja hamwe kugira bigirane
bongere barimbure kandi bigire inama yo gutunganya akazi neza kugira ngo umwimbu ugume wiyongera na ntaryo. Ni naho havuye iki civugo c'umwaka kivuga kiti dukomeze ibikorwa ku buryo umwe wese arimbura ivyo yakoze, kandi ivyo mu rwego nshingwabikorwa vya leta catanguye haciye imisi itari mike. Ubu dukorera kuri wa murongo witwa plan de travail et budget annuel PTBA, aho ibikorwa bitegurwa bigaca bitegurirwa n'uburyo bubikora hamwe n'abishira mu ngiro kandi mu kiringo kizwi. Gutyo niho umukozi n'umukoresha ashobora kuja barimbura ingene ibikorwa biriko biratera imbere atawandya wangura. Iki civugo kitwereka ko atanumwe arikuriwe rero kuba mbegeramiye, kuko twese dutegerezwa gukora, ariko kandi tukagira umwimbu uhagurutse umeze neza. Ni ukuvuga ko umwimbu uwo ari wo wese ateza kubona n'amaso yiwe. Bimwe duhora tuvuga tuti tugakora dufise ico bita des objectifs avec des indicateurs objectivement vérifiables IOV, n'ahandi twaba two dusubira inyuma. Hamwe wese rero murazi icatumye Uburundi butava kumbure aho bwari buri n'ingoga ngo tushobore kuja mu murindi ubangutse w'iterambere. Habuze cane cane amahoro n'umutekano, hama ivyo navyo vyatuma ata n'umwe agira umwizero wakazoza ngo ashobore kugira umugambi azokungukamwo ejo bukeye, kuko umuntu yakora ku munsi agira ati mbega ejo bucangira iki, nzojahe. Bose bumva ko ari ukubaho ku munsi, arico gituma igisata c'abikorera ivyabo cagiye kumbure kiracumbagira, kandi arico gisata giteza imbere igihugu. Uno munsi rero duhiriwe duhishije, kuko tuhimbaje turi mu mahoro n'umutekano mu gihugu cose c'Uburundi, ukaba ubaye kandi hari umwumvikano hagati ya leta, abakozi n'abakoresha, ndetse ivyo vyashikirijwe n'uwaserukiye Kosibu hamwe n'uwaserukiye ABB. Kuri uwo mwumvikano nyene twarashimiye kandi turongeye gushimira abagize umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati hagati y'abakozi n'abakoresha igihe ayo matati yadutse, maze bakomere ku kivi babandanye kuri iyo nzira kugira ngo hame umwumvikano hagati y'abakozi n'abakoresha. Turazi ko ibibazo vyo mu kazi bitigera bibura, na kare abarundi bavyihweje bavuga bati hari abantu ha muruntu. Ukuvuga rero igihe cose naho mu batonye ishuri iki kibazo ejo hatuvuka ikindi, nico gituma teza kwama urwego n'abafasha kugira ngo ibyago vyameho bije biratora inyishu zibereye no mu mwanya ubereye. Umwe wese arakeneye rero akarusho ku wundi, nico gituma ari ngombwa ko baguma baganira kugira ngo inyishu ive muri bo nyine. Bakozi bakoresha, twarimbuye kandi turongera turabibabwira ko uno mwaka twirimbuye neza kandi tuteko turidigadiga. Turazi neza ko uno mwaka Imana yaduhaye tukawimburamwo ivyiza bitari bike. Ivyo navyo muri rusangi tubikesha ukuntu abarundi bahinduye uko bahora biyumvira. Kare mu minsi yahera igisata c'uburimyi wamenga cari cahebewe abitwa bakene, ariko ubu uyu munsi abize amashure
bagaca bacigira kure, ariko uyu munsi nibo bagihurumbira kugira ngo uburimyi babone koko ari gisata gikenewe cyane rwose mu bisata bindi by'iterambere, kuko nanone nico gikuru muri ya secteur twita le secteur primaire. Umurimyi rero bamwita Nyarucari, none ubu n'abakire urabona ko uronse haja kurigira umugambi w'uburimyi, baragenda bagaheza bakarima bakimbura babicishije mu makoperative cyangwa bicishije mu mashirahamwe atari make, gutyo bakana ko hari umwimbu ushobora kubateza imbere nabo nyene bakagira ico bungutse. Abarundi basigaye bahurumbira gukorera hamwe mu makoperative nk'uko nako ndababwira uko batahora kumbura. Mbere barijukiye n'ubwenge bwo guteranya amatongo, kandi aho twokeza cyane rwose abamaze kumva cyane rwose umugambi w'uko boshira amatongo hamwe bakarimira hamwe, kuko amatongo aca yaguka, agoronome baca baza kubafasha kurima kijambere biboroheye, ndetse no kubashikiriza imbuto zirobanuye, hamwe no kubashikiriza bijya bijanye no kurima kijambere, ama-engrais chimique n'ibindi, ivyo byose bigaca vyoroha. Nuko rero twagomba tubakeze kandi tubasabe yuko iyo ntumbero boyibandanya. Mu gisata c'uburimyi umwimbu warabaye mwiza rero cane, uko kandi so kwihema abaronse akabiri kumbure mu gushora umusesekara bo barabibonye kandi babandanya babibona. Mbere nganje ntera akamo abagwizatunga bashobora kuba bari ngaha n'abandi batwumva, kugira ngo bijukire guca barona ingene bahingura uwo mwimbu, kugira ngo ushobore mbere kubikika neza, binakenewe duheze dusubire kuwushira ku isoko abarundi bawuronke badatamye, bateze kurondera upfa hanze, canke tubonye ko abarundi bamaze gukwirwa no kubuka hanze, twungukiye hanze ku masoko mpuzamakungu. Nkingaha rero nyene mu gisata c'amahinguriro twabonye ko hagwijijwe amahinguriro mato mato, mbere na manini turafise icizere ko agiye kugwira, kuko buza gusha buratagata. Turabona ko bamwe b'abanyabwenge bariko barabukoresha mu kuremarema utuntu n'utundi dushasha. Aha turamaze kubona abakora amamashini yo guhingura, mbere n'amahingura imiduga nawe niko batanguye, canke abakora mbere n'utumashini dukora mu burimyi bakaba bakiri ku kivi. Ibisindoto nivyo twiboneye igihe duheruka muri zirya exposition zorazigirwa na Ministère ya Commerce, twarabibonye cane gose amashami y'abajene n'abajene bamwe bavyekana kuri kwamye ubwo buhinga bagezweho. Tuba dusaba ko bobandanya ko murindi, hanyuma abafise imitahe bagaca bafata mu mugongo kugira ngo iyo tekinoloji tuje turayisama tuyikoreshe mu gihugu cacu c'Uburundi, mbere bikenewe tuzonayicara no hanze. Mu gisata ca ba mukerarugendo naho nyene abikorera utwabo ntibiyicaye, ivyo bikaba arivyo bituma ata mwenegihugu abura ico akora, kuko n'uwabuze ivyiwe afuma akorera abandi, kandi ntakorera gusa kuko abakorera bamuha impembo, iyo mpembo nayo ikatuma aronka nawe kwikenura ico ashobora kwikenuramo. Aha rero n'akaryo ko gusuzuma ko ivyo abakozi basavye abakoresha mwaka kumbure vyatorewe inyishu canke bibandanye bitorerwa inyishu. Naho inzego rero z'igihugu mu vy'ukuri atari inkoresha nyakuri, bakabikora batekaniwe mu mutima, kuko turazi yuko nanone
iyo mu nda haraye inzara no kuzinduka cazinduka inzigo. Mu gisata c'abakozi ba leta dusuzumye tusanga ibitari bike vyaratorewe umuti, ibindi bikaba bibandanya bivuye ku kugene ikigega cifashe. Abakozi ba leta ku rugero rurenga 90% baramaze kuronswa twaturusho twari twarahagaritswe kugira dushobore kwegeranya gukuraho ubusumbasumbane bw'impembo bwibonekeza mu bisata binyuranye bya leta, ndetse n'abakozi b'igihugu bari inyuma cyane mu gahembo, cyane cyane abajejwe amahoro n'umutekano n'ibindi bisata barongerejwe ku rugero rushimishije. Ababijejwe bakaba baguma baharura ingene umukozi w'igihugu yoramirwa mu vyo akora. Aha twagomba tubabwire yuko ikijya kibazo bagiye baragaruka ko kijanye no kubohora amapete aha n'ahandi mwajya twita amaparitatique n'amapapublique, yuko ico kibazo caheze murabo itegeko nyinshuro mukuru cacu c'Uburundi yasinye camaze gusohoka. Nibaza ko muraba iryo tegeko kugira ngo rikurikizwe, ribabwira ingene bizoca bikorwa aho bitari bisanzwe birakorwa. Ndetse n'abakozi b'igihugu bari inyuma cyane cyane mu gahembo, cyane cyane bajejwe ibisata binyuranye, nabo nyene bagiye barumvizwa kugira ngo iyo politiki ijanye no gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara buveho. Nitwovuga rero ko leta yatanze akazi uno mwaka, kuko kumbure abandi bava bibaza igituma nabo batagahawe kandi ari abana b'igihugu, abana b'Uburundi. Ahubwo ibisata kumbure by'igihugu byari bikeneye abakozi kurusha ibindi kumbure byashoboye kubaronswa. Aho twovuga nko mu gisata c'indero, aho abashika 2,874 bashoboye kuronswa akazi. Mu gisata c'amagara y'abantu akaronswa akazi abashika 160 ku mwaka w'akazi wose uheze. Nahanagira nkeburereye abarundi batwarira hejuru batabajije kwabo bose binjijwe bakoze ikibazo kandi bataravye nkunzi, benda bagize amadidane bararonkejwe umwanya wo kwitwara, hanyuma abatarira gusema bararenganurwa baheza bararonka ibijanye n'amategeko ku bwabo. Ku bijanye no kwigisha canke gukarihiriza ubwenge urwaruka kugira ngo yitunganirize imigambi yarwo, naho nyene harakozwe ibitari bike. Umugambi w'igihugu paeje warashoboye kwigisha uyu mwaka urwaruka rushika 114,984. Hakaba havutse n'amakoperative ashika ku rugero rw'3,473 y'urwaruka yatunganijwe hamwe n'inani z'urwaruka hagati mu gihugu. N'uwo mugambi wa paeje kuva gutangura urwaruka rungana 38,664 rwaronkejwe akazi, kandi ico gitigiri kigenda ciyongera. Nko kuva uno mwaka utanguye hamaze gutanga ubuzi ku rugero rungana 3,485. Kubera iyo migambi iciye muri ayo makoperative, twagize ibiharuro dusanga ubuzi buzovukamo
ushobora kwababa 34,032 bakozi bakoresha mwese mwitavye bino birori vy'uno munsi. Mu buzima hama hari haduga n'ahamanuka, kandi duhimbaje uno munsi mukuru mu gihe amakungu ariko arahangana n'ibibazo bitari bike. Twobibutsa ingaruka mbi za cakiza ca COVID-19 n'ubu zikidusesereje, hakiyongera ko ibihe by'intambara isi kiracamo ivyo muri Ukraine n'ahandi, bituma n'abahora baterera mu iterambere bitwararika ubwa mbere ubuzima bw'abenegihugu bari mu kambantete, bari mu ntambara hariya neko nabwira ngo bica bitaho kurusha. Izo ntambara nyene ziranasinzikaza imihora y'ubudandaji mpuzamakungu, gushikirwa n'ibigurishwa bikaca biba ingorane cane cane nk'ibihugu vyacu bitagira ibivuko ku mabahari. Duhimbaje uyu munsi mukuru kandi amakungu yose ari mu kangaratete kubera impanuka ziva kuri kino kiza kijanye n'ihindagurika ry'ibihe, kandi n'Uburundi burimwo abavyize babinonoseye bavyita ibihe vya El Nino. Ivyo bihe n'ikirerero vyaduhindagurikiyeko vyatumye imvura y'isegenya igwa ari nyinshi cane, abantu n'ibindi bikuzura, hanyuma ibiyaga biriko ugasanga biriko biraduga cane, bigatuma ibihugu n'ibidukikije biterwa bigaca bihungabana. Aha twobabwira ko urugero rw'ikiyaga cacu ca Tanganyika ko rwaduze cane, mwamaze kubona abo bene wacu hariya mu Gatumba n'ahandi batiwe n'amazi, yuko bibabaje, ariko leta ikaba iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo ihangane n'ivyo bibazo, na cane cane yangene isama abo bahuye n'ivyo biza. Nagira mfatirira akanya ko guhoza no kwifatikanya n'abenegihugu bose bariko barashikirwa n'ivyo vyago vyaturutse kwihindagurika ry'ibihe, tubamenyesha ko leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo boroherwe mu buzima bwabo n'imiryango yabo. Ibiza vyose tuvuze birafise ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu, aribwo butuma inzego z'igihugu zigira aho zishika gusa mu kuramira abenegihugu. Turateye n'akamo abarundi bose kugumya umutima, kuko nta mvura idahita, kandi twota ubwoko ngo dute umutwe, kuko guheza kugoboka kumbura ibigori bigaca vyera. Turasavye kandi abarundi namwe mwese mwengaha kugira mugumye umutima, cane cane tubona umutima mwiza wo gufatana mu nda, nkuko ari akageso keza kamwe karanga abarundi na ba sokuru ko gushigikirana mu buryo ubu canke buriya kubahuye n'ivyo vyago. Tukaba tubaye turakengurukira uwo wese amaze kugira ico akora mu ntumbero yo kuramira abahanzwe n'amahano batahamagaye, haba kubaha indaro canke utwo bafungura. Aho twababwire yuko leta yamaze kubivugana n'abo basanzwe bakorana kugira ngo ayo mashirahamwe umwe wese agira ico akoze kugira ngo turabe ko abo bantu bogarukirwa ko bikwiye. Naho bikiri uko rero, ni igihe cyo kwiha isomo ku vyerekeye urugamba rwo guhangana n'ivyo bihe. Murabizi ko isi yose yama mu manama
yo guhangana navyo. Ngaho iwacu hari ibyo twoshobora kurwanya twebwe nyene kuko atamazi ava hanze y'igihugu ngo yinjire ngaho iwacu. Aha twagomba dusubire tubibutse yuko tubandanya dutegerezwa kubaha ya mategeko duhabwa n'ubushikiranganji bujejwe inyubako kugira ngo twubake dukurikije amategeko ejo na hirya y'ejo dusubire kuja mu kangaratete. Mu gihe kandi abarundi bose bufata nk'ama kakamo kama katewe na nyene icobero mukuru w'igihugu cacu ko guca imikobeko no gutera ibiti bibana n'ibiterwa bikimba vya binogo vyo gushiramwo amazi y'imvura ava ku gisenge c'inzu mu ngo zacu imwe twita amagwiza imyuzurira mu nzuzi yogabanuka. Aha twagomba tubibutse yuko ingingo yafasha yuko mu mpamvu zose n'amazu yose ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ce n'ahandi hategerezwa kubakwa amagwiza kuko izo gwiza zishobore kugabanura umurindi w'amazi aja kuyisuka mu migenzo. Nico gituma n'ubu rero dusubiye kubatera akamo ko twobandanya dukingira imyonga yacu, tubika amazi y'imvura, twongeye tumenyere kurima twongera turima no muci mu kuvomera. Aha rero tumenye kandi ko ihindagurika ry'ibihe ritazana gusa imvura y'isegenya, rirazana mbere n'uruzuba. Hariho nihaba mu karere kacu haguye imvura y'umurengera, kumbure tumenye ko hari ubundi burere nabwo bwabuze iyo mvura buraca buhura n'ikizuba cinshi. Turashimira abenegihugu bamaze kwirevuka bakavomera muci, arico catumye umwimbu kumbure ucongerekana, kuko turazi yuko batanguye bukebuke kuvomera mu myonga harya muci, ariko mu nyuma urana ko no mu turima duto duto imuhira n'ubundi bashobora kuvomera aho babishoboye. Twese duhamagariwe kubigana muri iyo ngendo nziza. Barundi kazi bavukanye mwese, tukiri ku vyatumye umwimbu kumbure ugabanuka hirya no hino, uretse ivyo tubabwiye, hari n'ivyavuye ku bwegito kumbure bw'akarorero bw'abakorera igihugu nabi butariko. Ivyo navyo nuko hacibonekeza nk'indongoza agatima ko kudakunda igihugu n'abene gihugu, ukabona kibonekeza cane cane mu kubona kwakira bunebwe abakoresha nabi ubutunzi bw'igihugu, canke bakarya ibiturire, canke bakibonekeza mw'ikena ry'akarangamutima ko kubahiriza ivyo bikorwa vya leta no kubahiriza uburyo n'ibikoresho vya leta vyose, hamwe no kudakurikiza intumbero y'igihugu mu vyo umuntu wese ategerezwa gukora ku munsi. Ivyo rero navyo bidusaba kwisubirako, hanyuma badashaka guhinduka bafatirwe izindi ngingo zotuma baja ku kivi. Kandi abo nabo bomenya ko ubu hatangiye ubuhinga bwo kuja turakurikirana neza ingene cane cane mu buzi bwa leta, yuko twoja turaraba ingene abakozi batonda ku gihe dukoresheje ivyo twita le système de pointage électronique, ku buryo usivye ku kazi cyangwa ubucerewe canke aceza akazi azoca aboneka bukwi na bukwi mu ntara yabiye ku mashini. Bakozi bakoresha, twavuze abakozi ba leta, ariko twashaka kumenyesha ko nabo mu gisata c'abikorera ivyabo
bafitiye akamaro kanini cyane igihugu cyacu cy'u Burundi. Bafise abakozi benshi ubwa mbere, kandi bagakora ibitanga akazi kenshi, bakinjiza amahera mvamakungu, kandi tukaba tubazeye ko byinshi muri ya mbona kazoza y'igihugu cifashe kikigaburira mu mwaka wa 2040 gitembere mu mwaka wa 2060. Si abandi bazobikora, bizokorwa n'ayo mashirahamwe nabo bose igihugu cose cagiye hamwe kugira ngo iyo ngendo n'imbono tugira yacu twese tube tugihugu cifasha muri 2040 hama kandi gitembere muri 2060 kugira boroherwe kandi ico gisata gihurumbirwe n'abwizatunga bacu canke abanyamahanga bazane imitahe yo gushinga amashirahamwe. Ivyo basaba igihugu twarabifashe nkama, ndetse ubu tukaba tuyaga tutarenze gukumburana kuko tuborana kenshi na kenshi, maze tugahura kugira ngo ico gikorwa kije kirirwa ku munsi kandi congere gitere imbere. Nyesheje nuko umurundi wese yotegera ko ategerezwa kwikorera ivyiwe kugira agire umwidegenzo mu butunzi bwiwe. Yego imbono ya leta nuko umurundi ahari wese yoshobora kugira ubwidegenzo mu butunzi bwiwe, kuko murazi yuko mu bisata binyuranye hirya no hino tugenda turahimiriza mbere n'abarundi bose ko bagenda bakagabura udukonti mu makoperative cyangwa mu mabanki n'ahandi, tukiga gukoresha amabanki, gukoresha amakoperative, gukoresha amakopeke n'ibindi, gutyo abantu bakijukira ubwo buryo bubangutse no guhanahana uburyo n'amafaranga bigaca bica muri ico gisata. Nicyo bizotuma tubona yuko turiko turatera imbere. Twagomba rero dusubire tubabwire ko nitwitaba twese dushaka iyo ntumbero, mwese ko yokwigira inama kugira ngo umwidegenzo mu bijanye n'ubutunzi bwiwe uboneke, hanyuma n'igihugu cose tubone kuzamuka. Nitwoheraheza kandi ijambo ataco tuvuze ku bijanye no guherekeza abagize ico bamara mu gukorera igihugu igihe bari bakirasha. Murazi mwese iyo Burundi buvuye, kandi murazi ko uko abarundi bafise inyota yo kubaho neza niko na leta mvyeyi ivyifuza. Ingingo rero yafashwe hisunzwe ko umukozi akukuruka amaze imyaka myinshi aziganirizwa, mbere yo aziganirijwe akaba amaze no kunguka ku atari make. Ayo mashirahamwe nayo ajejwe gutekaniriza kazoza abakozi, niyajejwe kubungabunga uwo mutigiri watanzwe n'abakozi kugira ngo bazowuhembwe bagiye mu karuhuko k'izabukuru. Hariho twagomba tuje turibukanya ejo canke hirya y'ejo, tugiye hamwe vyose birashoboka. Iregaye hari aho duhora tugira tuti uburyo kumbure muri ayo mashirahamwe NSS canke UNP ugabanuka n'ingoga turavye igisi cakuko c'abaja mu zabukuru, kumbe bikabaza mugabo ubuja twibuka yuko nivyo twita amatondo cotisation hageze kumbe ko tuja turarwa yuko yotuga bimwe vy'amaplafond tukaraba yuko vyoja biravaho. Abo ni mu buhinga bw'abaharura kugira ngo yinjira abanza be menshi,
kandi tuje turumva yuko kumbura y'umuntu ariko arakotiza uyu munsi ariko arakora si azohembwa aciye imyaka 30 canke 35 igihe azoba agiye mu zabukuru azoba ari abantu. Twumva yuko ayo tuba twakotiza uyu munsi yoba akwiye kugira ngo bari muri pansiyo cyangwa muri retraite bashobore kubaho neza. Abo nabo bariko bakora uyu munsi igihe azoja mu zabukuru hazoba hariho abariko barakora ico gihe bazotegerezwa kuba bariko bareganirwa uburyo kugira ngo nabo bahise baronke pansiyo niyo retraite babereye. Tugiye turavyumva uko twese mu nzego zose abakoresha abakozi tugiye hamwe twese birashoboka nta gisivya yuko ibintu bishobora kumera neza kandi bizomera neza turavyizeye. Kubera rero iyo ntumbero yaje ari shasha ivyo bisata navyo bikaba gutegurira akazoza abakozi ni nk'uko vyabashikiriye kumbure batari bavyiteze arico gituma guharura bisa n'ivyabagoye bigateba. Mwarumvise garuka ku gisabo nyene c'ucubahiro yatanze yani n'itegeko nuko hoshikirizwa ku rwego nshingwabikorwa rw'igihugu ibiharuro bitomoye kugira ngo haboneke ayo babura kumbure canke inzitizi zoba zigoye kugira ngo leta irabe ayifatira kugira ngo ibone ico ishobora kongerereza kuri uwo yakukurutse. Nico gituma tumaze kubibona uko twategetse ko nababwira ko yabisabye ko itegeko kw'inzego zibijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi ko bo harura neza ubwavuba ibiharuro bigezweho bigashikirizwa bitarenze muri iyi ndwingira hamaze kuvamo umunsi wo vyashikirijwe ejo kugira urwo rwego nshingwabikorwa rw'igihugu rubihe intumbero ibereye kandi yumvikana. Nivyo bizotuma kandi turemeza neza tutihenda ko ico leta yokongereza kuko ayo yatangwa mwitegekaniriza arayanyu namwe mutegerezwa kuyaronka uburenganzira bwanyu kuko agateka k'umukozi kaba igihe ariko arakora kakongera kakaba n'igihe atagikora ko kariyeri irimo ibihande ibice byinshi ni kuva kuri engagement akaba igihe ca activité akaba n'igihe c'izabukuru citwa retraite ariko bariko araherekeza abakozi bakoresha. Reka rero duhereze ku mpanuro kumbure nsubire ndabatangarize ko ubu twese dukora dukurikije imbonakazoza y'Uburundi bwifashe Uburundi buteye imbere agasabwa ko umurundi wese ufata nk'aba intumbero duhereye kuri twebwe ku giti cacu mu miryango yacu no mu kibano cacu eka no mu gihugu cose twumve yuko umugambi mbono kazoza yuko twona uburundi bwacu buteye imbere muri 2060 duciye ku Burundi bwifashe muri 2040 ari imbono y'umurundi wari wese.